ukuboko utari buguce urakuramutsa ukarengana nitwakubita tuzokwitirwa hamwe dukubitirwa hamwe n'abandi. Mwaramutse zimwe mu makomende nkunze kusoma n'abantu bavuga bameze nk'abavuga explicitly canke implicitly, donc babigaragaza canke mu majambo bakoresheje bavuga ko wewe uri jealous, ufise ishari, ushaka kuhaja ibintu nk'ivyo. Nashaka ndabahumurize je kuva kwanza nkiri na mutoyi nta bintu vy'ubutwari nashaka, sinigeze mbona delege wa classe, no naratwaye utu groupe d'ordre social canke sport, utuntu nk'utwo duto duto kabisa bidakomeye, nama ndavyigwa kure, ico muhumure, I'm fine. Ariko je n'uwafise ambition je birantangaza cyane, ntaranibagira kwanza umenga umuntu yitwa Anisette niyo nkuru, sinzi igihe nigeze kuvuga ngo bamufashe ibintu nk'ivyo, urya aje namuheruka ari mu Bubirigi, sinzi munsi yatahiye, mugabo urumva ko ari muyabira deja. Ariko usubiye inyuma ukuntu sendede kuvishitse ku butegetsi, woraba abantu bahoze bakomeye mugabo mu nyuma bagiye barashikwa hasi, muri Bukarajabu Hussein, je hari umuhungu nari nzi kwanza nasanze yagiye muri nuze ya Rajabu, muri groupe ya Rajabu, nagiye i Burundi kuramukanya, hanyuma ntembera muri province y'iwabo, ndavuga nti burya hajya hakurya gatoyi ndahaza umuntu, reka nje niyo bari hafi nkaja kumuramutsa mu bamuha ivyo muzi, bambwira ati urya ubu yabaye umuhimbiri, no kuva agiye ku ruhande rwa Rajabu baca bamwaka budepite, bamwaka avantage yose, ubu ugiye n'urwagwa ntago aronka. Kubera numvise ari muri politique doko y'amakonflict, ico gise nagomba kwirirwa ndaja mu makonflict nca ndigumira ku ruhande. Muga ruhande yabo muri buka 2015 hariho abarundi bari bahungutse bavuga ati kaje gufasha uburundi turaya ko bwokogorora, harimo nk'akaruru rya Pion ntavyo, hanyuma harimo na Gervais Fikiri ari professeur à l'université, mugabo baravuga ati reka tuje kuraba ko twojana ubuhingi Burundi turaya ko twoteza imbere, mugabo bose bakutwa imijugujugu baragenda. Mu nyuma murabona uwo general yambara ikintu kize gute Bunyoni, Arengiyome Bunyoni, murabona uwo ari mu gasho kandi yari umuntu akomeye cyane, yari hejuru gose cyane, n'abandi kumboye bari kumenga ari wo bita Desire uw'amahoro, ariko abo n'abantu bibihangange, ndiko ndavuga n'abandi bari hasi. Ubu nje ntanguye kwikana ibintu by'Uburundi muri uyu mwaka uheze, amezi 8 gutyo y'uyu mwaka, maze kumva nk'abakonseye bashika nka 5 b'umukuru w'igihugu bafashwe, haba abakonseye juridique n'abakonseye bo mu bintu by'igipolisi, bose nta numwe acibwa urubanza, by the way boce bacagenda straight mu gasho basiga amafamiye ku ngoyi je dire. Hanyuma ugacuraba uyu mugabo nawe ibimugeze ko, reka ndabikubwire, ariko nta mushekoro nago kuvuga ivyo byose ndiko ndavyobserva jewe no wandi umuntu w'inda ndende, hamwe no kwikura ahantu ufise umutekano ukwiye, mvuga ijambo nshatse nkuko mubibona, ibi mvuga ku bunini no kino gihe cyacu nshatse kubivuga no bivuga, nta muntu yomfata naho wandiko ndabesha mvuga kuri, nta muntu amfata, abana barajya bakaryama, nta security dukeneye, ikintu nkeneye cyose bose cyose, ntabwo ndi Imana, ariko ibintu vyangombwa birahari, nagwara naho ntoja gukora nojya sinopfa, sinarazuma ngo nje gukora, usije ko gukora vyiza nkuko nabandi bavuga kuri icano. Leo kikura muri ivyo kumavuga ati ntuze yikura mu bisusuru, ukaja ku ahantu hari insecurity nk'iyo, ahantu hari incertitude nk'iyo, iyo ndandende yoba ni ndandende nyene meninda noba ndikigoryi cyambo ca b'abanyarwanda, kute ukwikura ahantu ibintu byose bikwiye, ama freedom officer yaruta y'u Burundi 10 times, passport mfise ngaha nshobora kuja mu bihugu byinshi nta visa bisavye, byinshi abana biki, nta kuntu no kwikura aha, asinuva igiti wompa ngo ndakinje ku mu Burundi kugikora nivuye muri ibi ahantu ata safety, ata security, ata certitude ihari. Ico kiti hwe muri yo cadre nyene, uyu mugabo Gaston Sindimo yahoze ari vice president, anonca nibaza bajya abagabo bambaye hagana bago bakwana vice president for what? N'ibintu bitera induru gusa. Donc yari vice president, ubu numvise ngo ari mu Yabira, ni histoire ndende mushaka kuja kuzosoma kuri internet bazanditse, mugara parama sinzi ibibazo afite n'umugore, hanyuma atangura kurenovatinga inzu basangiye, mugabo bagabuyemo kubiri, aja ku sinzi ibintu bariko barubakako, bamwe bakavuga bati burya bwa rubwenge ahunge, mugabo abantu ntibamenye ko yahunze, bibaze ngo ari musegatoye kugira ngo inzu ayisanure, aca como kagende, ubu ngo bareka arasaba ubuhungiro hanze. Imagine
vice premier ministre ari gusaba ubuhungiro hanze, I mean vice president ari gusaba ubuhungiro. Imagine ujya sepa mbega umuntu yabaye VP nibuka ninde J.D. Vance ubu ni VP kuzavuga ngo ari gusaba ubuhungiro sepa muri Malaysia canke Singapore. Biden yabaye yahoze ari VP mbere ko president ari gusaba ubuhungiro muri Singapore. Imagine vice président de la France sinzi ko uwo muntu ahari premier ministre sinzi no wari wo muri imisi ngo yagiye ari gusaba ubuhungiro muri sepa. Donc ukumva ko ari ibintu biteye isoni aho umuntu ahunga inzu yiwe ku bintu yavuze, navyo ndabishikako. Ikintu byo giteye isoni nuko ngo umuntu yaramucungiye inzu yatswe imfunguzo na procureur. Sinzi watse ko procureur wavuze procureur general de la République AG. Can you imagine procureur general de la République akaja mu bintu muri affaire y'inzu na famille, affaire conjugale du genre, procureur general de la République. Like nta zindi nzego zihari between we n'abantu basanzwe muri quartier. Donc n'igihugu je novuga sinzi antuka je nubwo bumpa imiliyoni 10 kiretse umbwiye ko nogenda nkakubitiraho ngaca mbaho nirukanga mugabo sinumva imiliyoni zezompa ko noba ndahunga canke no bo bukomvise no. Okay, leo reka tuje kuri Gaston Sindimwo. Ivyo naciye nibaza Gaston Sindimwo yaziziki. Donc apparemment encore aya nama ondi nama rumeur ko yahunze ntawe bizi ko n'ivyabaye Bujumbura ntawe bizi ibintu bica ku ma social media biratangaje, ariko kandi c'est possible mushaka kumenyuza inkuru z'ukuri. Gusa icyo numvise yoba yarazize ni interview yakoze kuri radio Isanganiro mu kiganiro umenga bita ku nama, aba ariko baravuga situation yo muri Congo mu Buvira en particulier. Reka tumwumvirize hanyuma numve ko ivyo bintu yobizira muri ico gihugu Uburundi bwa Nyaburunga. By the way, hari umuntu yambaje ati mbega Uburundi bwa Nyaburunga bisigura iki? Bantu b'Imana ababizi mu binsigurire muzamugize neza. Reka twumvize Gaston Sindimwo. Okay. Mwumvise ico abo banyagihugu bashikiriza. Reka tugaruke rero hano mu kiyago cacu mbere kwa Gaston Sindimwo mu majambo kumbure make nigiki mushikiriza mugerageje kumva abanyagihugu bo ku mpande zibiri ico bashikiriza kubijanye n'amakenga abo babona mu gihe uwo mugwi ubandanya wa M23 gushika mu kiyaga ca Ruzizi. Bo urumva ko hari amakenga yuko M23 ishobora kubandanya mu kiyaga ca Ruzizi kumuri gafata Buvira ibintu nk'ivyo. Abanyagihugu bo ku mpande zose bari kwidodomba, birumvikana yo hari intambara, nothing works. Reka tumvize rero Gaston Sindimwo ibintu yavuze vy'agacamutwe. Bo igitanganje kandi haza amezi angaha bivuze sinubwo gituma boza kumukurikirana nga haza amezi 3 ndiko ndaraba ikiganiro kimaze amezi 3 giciye kuri radio Isanganiro, ntaco numvije personnellement je crois, mugareka ndumvirize ubu naho exactement ibintu yavuze bishobora kumutuma yobizirara. Bo je novuga kuri ivyo numvise nuko ingorane ziri muri aho muri Congo ari ingorane zishobora gutandukira akarere cyane cyane ngaha iwacu. Ivyo abanyagihugu basavye nivyo twese dusaba yuko iyo ngwano ihagarara uko bigenda kose mu nzira iyo ari yose, iyo ngwano ihagarare. Nkuko nabivuze mu bindi cyane namamvuga nuko ukuboko utari buguce urakuramutsa ukarengana. Twebwe rero ngahi Burundi nuko twogira uko dushoboye kose. Twavuye intoramete z'u Burundi zagiye gufasha muri Congo, zavuye igoma mbere kure ya Goma bazishikana ibukavu, uno munsi zishitse ibuvira. Imagine rero ejo zirukanywe naho zikinjira i Burundi, ibigwanisho by'igihugu bigafatwa, abantu benshi bagapfa, mbere n'abene igihugu ngaha bagahunga, abana bagahunga, mbere ntaho dufise tugohungira twoja ruguru. Twifuza yuko uko abanyagihugu mu Burundi babisavye, cyo abanyagihugu muri Congo babisavye, ikintu cihutwa nuko ingwano ihagarara, byo kubabwira ngo hari imishikirano iyi niyi nibabanze baronke amahoro bahagarare. Mu ngwano nta kigenda na kimwe kibaho. Murakoze Honorable Leonce Ngendakumana, zino mpungenge z'abanyagihugu bo ku mpande zibiri mu nazifasha. Ingenge bashikirije zirumvikana, umwitwarariko babise urumvikana. Hari abakongomani bahunze igihugu cabo bakeneye kugisubiramo. Uwo mwitwarariko kumva ko wumvikana abo bakongomani bari ngaha. N'abarundi. Abarundi nabo umwitwarariko babise bavuga bati
iyi ngwano turabye umurindi iriko irashobora kuzigashika no mu Burundi ugasanga natwe ibyashikiye bene wacu abanyekongo biradushikiye turahunze turagira niyo duhungira ibo nitware kurumva nabo nyene nibo bose bagacavuga bati twipfuza rero yuko ingwano zohagarara hanyuma bamwe bose bagasubira mu byabo bakaba bagateka. Ego Deo Hakizimana mwe musanzwe bana nonosoye ibijanye n'akarere ubu bitumuje ho politicien canke mwanonose ibijanye umuje ho politologue mbe mweho mubona koko bibandanije uko uno munsi hari gishobora kuboneka gishobora kuba kibi kidashimisha cyane kiza kuba ingaruka kuri bano banyagihugu bino bihugu bibiri. Erega mu bivuze no munsi byari bizi kuva kera intambara yo muri Kongo igitangura araize imyaka 30 twaravuga abarabizi ababikurikirana baravuga bati iyi ntambara idahagaze no munsi izoshika mu karere kose yamaze gushikayo rero. Mushaka kuja kuraba iyi video yose kuri Isanganiro murondeze kumbure mushiremo search mugabo haraheze amezi 3 isohotse mu biganiro vya kunama. Icyo nshaka kuvuga gusa nuko ije numvise umenga bose ko ari batatu bavuga kumwe bashaka kuba bavuze mu buryo butandukanye mugabo ari kuvuga ibintu bimwe yuko iyo ntambara ishobora gukwega akarambaraye muri region yose ico numva basa nabagihurije ko cyangwa bashaka kuba bavuze ibindi mu kiganiro gikurikira mugabo je byo numvise yavuze nibi yavuze ati izi ntambara nkuko n'abanyagihugu babivuze zirateye ubwoba zishobora gutandukira akarere bose babivuze nuko babivuze ko intambara ikwiye guhagarara atuprigesi numva umuntu yavuga ngo intambara ntigahagarare abantu bose kwisi nzima bavuga intambara itanguye turondere uburyo twoyihagarika kwemera ko ari abakongomani ko atakindi kintu bariko barasaba byo kuzana intambara zishika no mu Burundi nico gituma je mvuga rero ndi nivyo birashobora kuba bakaza ariko tuzoba tuzizubuza. Ego reka turabonye ne honorable Gaston tuko turaba cyane uwo mugwe M23 n'umusi kurabandanya Leonce ati uravye ingwano mu bisanzwe Harundi ntiyabaraba kiretse mu masezerano none kazoza kabasoda b'u Burundi bari hariya none umusi bakiri hariya koca kabaka yavuze ko mu bisanzwe iyo ngwano itaturaba muga ko tumaze kujayo tukaba turagwana iki turaba nico bituma nitwakubita zokwitirwa hamwe dukubitirwa hamwe n'abandi cyo nico wazize wa mugabo dukubitirwa hamwe n'abandi abakongomani ntabwo batunesha abakongomani kuba kuri mu butosi ntibatunesha buno baza batunesha dukubitirwa hamwe n'abakongomani natwe twogeye kwari kubwira yuko ari ngo n'abakongomani kwa kongomani kwari kubwira yuko natwe bituraba kuko abazarendo FDLR na FARDC nibakubitwa turi kumwe tukubitwa hamwe tuzadukubiswe n'abandi tuzokuze na M23 abakongomani donc nibaza kwica arico bamwagiza ko yoba ubona mu gisirikare bisaba ko uguma mu gihe cy'intambara buri bwita ko muri mu ntambara en principe bisaba ko uguma ucheering up your army yawe ya morale tavango tuzokubitwa usuye kandi ko navuze ati birona ko turasunikwa kuva Goma Bukavu butweze Buvira neza kwico kintu yagizize rega naho kuba kongomani nico gituma ingwano izogwa muri Kongo ndizoza ngaha nico gituma muga hari mwumvise abanyagihugu cyo bashikiriza impungenge abanyagihugu bavuga ejo M23 ikaropusa kuko uri kurategwa hari usagirizwa ukabobije guhunga namwe mwanavuze iyo bari namwe umunsi bagenze kandi umuriro ubunga hasigaye igisaka uko rero bariko bazo umuriro uzocanwa bazogenda bahunga kandi mu guhunga hari igisaka cyo guhungiramo niye nayo ujuma atazora ingwano cyangwa yumvire iyo migwi yose irikiragwana uyisanze mu Cibitoke ukayisanga ibijumbura ukayisanga muri Monge iyumvire ubutunzi ibidukikije ingene abo bantu bazofatwa bakinjira bafise ibigwanisho ishino kubwiye nuko batazoheba igihugu cabo bazoshaka basubize gutera abo babirukanye abo no birukanye babonye amasasa ava ngaha nabazorera amaboko bazovuga ko igihugu kirabatera nico bituma nkiri mu kigebe cy'umukuru w'igihugu barize kuzana ikibazo
cuko imbibe z'u Burundi zisa n'izuguruye kandi ari ndende. Nanasabye yuko kugira ngo tweparanye abasoda bacu baguma bapfa mu kibira mu Rusizi tugure drone yo kucungera imbibe ku buryo izirasinyara riransenyema. Kandi Imana ishimwe yuko narumvise ko iyo drone nanasabye ko bagura zibiri bavuye bagura imwe sinzi kwiguruka canke itaguruka ku mpamvu ntazi mugabo ico carabaye iravura yo drone zavura drone z'i Burundi baca bazirya amababa nico gituma zari gufasha ku buryo nta pretext yo vuga ngo Burundi basuye kuja muri Congo kuko iyo drone de surveillance zari gufasha gusurveiller la frontière uno munsi mugarutse cyane cyane kuri kibazo canje abasoda bo bakiri muri Congo ivyabo bitaca bigenda gute abasoda mu Burundi bari abasoda mu muri Congo bazonyaga amagara baza mu gihugu ahubwo ishura ko tuzokubitirwa hamwe none turakongoma tuzokubitirwa hamwe none ahubwo ico mvuga abapfuye canke abafashwe nico wumbaza muri abandi bashobora guhunga bakaza ngaha tuzokubitirwa hamwe twese babahungire hamwe ngaha haje akajaganira mu gihugu ingwano irazimvye gusumba amahoro. Nico bituma abakuru b'ibihugu bose buja muri iyo principe yuko baja kumvikana kugira ngano abanyagihugu bya mwabavuze ngaha iyo ngwano ihagarara. Bo reka tugezaho ariko muri mwebwe hari ikintu mwumvise kiri incriminating ikintu uvuga uti iki kintu yashikuje iki kintu yabeshe iki kintu yakokeje intambara kuko we icavuga neza ko ari impungenge n'abanyagihugu bavuze impungenge abantu benshi bavuga impungenge abarundi ku mpande zose bavuga ko ijyangwano yo muri Congo ishobora gukwira n'akarere kose. Alors we akavuga ati ingwano ikwiye guhagarara hanyuma ati ukuboko utari buce urakuramutsa ukwirenganira nibaza ko ashaka kuvuga ko vyibonekeje yuko antuka coalition AFC M23 yabaye nka unstoppable ibineka ko yagiye yavuze ko ngo babavanye Goma bashika Bukavu no bageje ku Buvira akavuga ati bo vyibonekeza yuko nimba objectif ya mbere ko ari gufasha leta ya Congo ngo ba defeating bayizimanganye ko vyananiranye ubu hageze ko bo wamaze kubona ko uko utaguca uguca wirenganira ati rero abarundi kumbure bo kwiropria hanyuma bakankuraje amahoro mu Burundi plutôt muri region hanyuma bagashira ntuzeye sécurité kuri frontière y'u Burundi na Congo kugira ngo intambara ntihave ikwira akarere kose. Ikindi avuze nuvuze kiri important nuko bishoboka ko abo bazarendo n'abandi batsinzwe muri Buvira of course bazashazi Burundi keshi na keshi iyo uhunze uhungana inkoho n'ibikoresho wari ufise kujya twabibonye muri za 94 abasirikare ba Havyarimana hanyuma bashitse bien sûr naho cyashaka dusubira gusubira Congo ni wacu reka natwe twiorganize ibintu nk'ivyo abatsinze nabo ku rundi ruhande harabanse ku mupaka reka turabe ari navyo kwanda umuntu yovuga biri mu biterera rwaserera kuri ujya mupaka w'u Rwanda n'u Burundi na plutôt na Congo je ne sais pas je numva umenga kumbure ni idea kumbure ni ndoto kumbure ujya mu geopolitologue afise ibindi yahava avuga bizingazinganye ariko nuva ko nayivuma intambara yagomba guhagarara hanyuma abantu bagafata ama position bariko hanyuma bakarondera inipe negotier bakarondera kuntu bumvikana bagahana amahoro umupaka kundi bo sinumva rero ko ivyo bintu ari byo uyu mushinga nahe yazize bishobora ko ari ibindi bintu sinzi ko Gaston sindimwo ari ivyo yazize bishobora ko ari ibindi yavuze bishobora ko ibindi tutazi muri politiki ya manyanga menshi bishoboka no kwindi ko ndavuga ari amafuti vyose atayibere ngahe Bujumbura yakumukaza je no sais pas vyose birashoboka gusa nafashe ko peut-être ivyo bavuga ko yahunze ari vyo ko uko ndavyumva ariko vyagenze kandi ko yazize kino kiganiro pour moi ça ne me passe it doesn't make any sense sawa muge musi mwiza.